rero nshaka uyu mwanya wotubwira warace mu rukundo Oui. ukuri umukobwa hariho ikintu mu rukundo cyashageze kubabaza Bon sinzi ngeno bivuga ariko je nka jewe nk'ico no gerageza gusangiza canke nk'abafanzi bacu cyo no gerageza kubasangiza bon ikintu canshikiye aho camartse cyane bon kirashira mu bihe ntibaza ko nobamwe mu buzima ni gihe umuntu yitwa ko akorera Imana yubahuka donc kundraga sinzi avuga ngo kundraga kuko oya nari nkiri umwana mu mineur bon yakorera Imana ego bimenya wenda kubera ati vyaranteye ikibazo donc comportement ukungene vyarantushije basi bituma sigara umengo ndafise ukuntu kubugarariji hagera igihe numvume ngo sinkishaka kuvuga uri bazana muri relation wanashima ntivya urana umuntu ari mu mineur ntibari birababirebire cyane mbwa kame murumva tu comprends rero bon il n'a pas pu supporter ni histoire donc Nararavye nyene mwico gihe vraiment il n'a pas pu supporter kungene numva namukuraho nabi kungene numva ntaramwishura naca mbona ahubwo nawe nyene peut-être que afise abantu yoba henda ukuntu ntangura kumva umengo rezo mu kuntu nyene ego bivyo ntivyashitse kure ngo kwimvira rezo ngo bose babagize iki mugabo abasutu abakozi b'Imana mugabo mwico gihe donc vyaranteye ikibazo muri relation nari ndimwo nubwo bon tari bwabe tu comprends ego vyavuye birarangira birahera malheureusement bon sivyo twateguye ariko kuri ndabasavye abantu bose je maze iminsi mvuga ku kintu c'abahungu baba escrow erega bariho hariho abahungu baba escrow rero wora ntiyari n'umuhungu gusa yari n'umukozi w'Imana urumva apana n'umukozi w'Imana gusa anje yakorera Imana ntitwashimye kuvuga idini gusa yakorera Imana umuvye asumba papa yego basumba papa donc novuga ati yo bari yo haka kuba Coucou les amis, bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs. Je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Kuri micro muri kumwe na Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno maso yinyana. Ndakiriye umugenzi wanje ari ruhande yanje. Uramutse abakunzi ba Link Arlene Alou. Merci. Nanje nkaba nitwa Migisha Français couleur ya de Karine. Salut. Mugabe Fafa. Hariyo irindi zino zigerushiramo. Gutega baje fise amasirno menshi vraiment ndega baje naje ufise bakora guhamagara baguhamagaye turi kumwe ego nakubajije ati Fafa iryo zina guhamagaye kweri iki utigera ushiramo presentation bon en fait ndwaje fise amasirno menshi wirumva rero gusa nyene afdal oui afdal ni afdal en fait bon afdal ni Charabu ubundi ni la meilleure donc ni surnom nahawe n'umugenzi wanje que j'aime beaucoup qui est ma jumelle oui bon c'est pas mugabo ego je ndabikubwiye ko ndakuzi tu meilleur OK merci hama Fafa uyu munsi ushaka yuko just uduhintahe kuko aha hanze nari maze iminsi ngira ikiganiro c'abatupe baba navuga gute ejo nakoze ikiganiro c'abatupe baba escroc abatupe baba escroc ukuntu barako baraproposa abakobwa ngo bagire ama mariage ntibagire mariage bikarangira just batagize mariage kandi ama invitation aba yasohotse urumva bon c'est rero nshaka uyu mwanya wotubwira warace mu rukundo oui ukuri umukobwa hariho ikintu mu rukundo cyashageze kubabaza bon sinzi ngeno bivuga ariko je nka jewe nk'ico no gerageza gusangiza canke nk'abafanzi bacu cyo no gerageza kubasangiza bon ikintu canshikiye aho camartse cyane bon kirashira mu bihe ntibaza ko nobamwe mu buzima ni gihe umuntu yitwa ko akorera Imana yubahuka donc kundraga sinzi avuga ngo kundraga kuko oya nari nkiri umwana mu mineur bon yakorera Imana ego mu bisanzwe asa n'uwihebeye Imana quoi
Bon, on peut dire ça comme ça kuko biri kose oya gusuvuze guhebera imana cubica bigira wasishimye kuvuga ngo basenga mu idini canke iri ariko yari umuntu w'umukozi w'Imana aje imbere akavuga ubutumwa yatuza abantu akiregesha abantu ibintu genre comme ça rero donc à chaque fois ndavyibutse nyene numva ndasusumira mba numva sindabihamvye en fait sindabihamvya bon ok ico kintu kimaze kugushikira Fafa avuze yuko yasusumiwe Fafa woduha intahe gatoyi vyagenze gute mwamenyanye gute mwahuye gute n'uwo muntu ok kanifati reka gerageze kuba forte ifate gato duhe intahe. Bon, en fait, je nari ngiye ku boutique nyene bisanzwe mvuye muhira ndi kumwe nari kumwe na mutoyi wanje umuhererezi akiri mutowe tunasa cyane gusa ubu navyibushe cyo twasa cyane ku byo benshi oui urabona Jodio bakunda kuvuga yuko donc wari umwana wanje akiri muto mugabo yabatari babizi rero ndagenda hari ukuntu rero kubera bivanye naho navukiye guca ku bantu uri tupe tabaramukije bisa nabi kandi nabona ari abantu nyene bakuze bahumuye ndabona uwo mupapa nabona ko ararunda namuzi wanashima mugabo bon comme toujours nyene ndamuramutsa hamanye ndabandanye ngarutse acarampagarika ndahagara ko abantu ushaka kukureka kumva kumva utarumva kandi umuntu ari umuntu akuze akubwiye ati ndakubwira utumva utegeza kamwe guhagarara turi muri quartier kiniki burya barandamutsa wundi bari kumwe kuranda aratera blague nyenda twinga nace muratwinga mugabo bacambwira ngo ushobora kuba numero yawe n'efite telefone mu ntoki bon ikintu rero kigoye kwima telefone umuntu kwima numero umuntu ufite telefone mu ntoki ni kintu tout juste ukibesha acabona ati umuntu arambeshe avuze kwinima atari gwanje agata telefone fise biragoye ati nari kwigendana gute ndayimuha deja namaze kwera kumengo harandamuzi peut-être yabari nk'umugenzi w'abavyeyi ukuntu canke bon ndabona kwisura harano ndayizi nkiri umwana cyane ego bon ndayimuha nyene avec tout le respect niki so icyakurikiye rero umuntu arambugije amahoro aru ndamarige bidakunda compave na gusinzira ndiko ndabaza mana why this hariho kind of men donc bitongo baragukorera ariko bashobora kuba bo kuba ku ibintu nk'ibi donc ni gute bagenda imbere y'abantu babesha abantu bagira iki je ndi umumineur donc si nta bintu birebire ngo inkunda ngo ikini biki nari ngize kuvuga ngo ndabizi ko ama information menshi mugabo ndavuga comment il peut oser vraiment me demander ça atangwa nyine arandamutsa mwe nkabona ko kagira ibintu by'amaproche nyine birebire cyangwa kumbwira kwa nkunda ndavuga sa aho rero urumva none atangwe kuca mvuga ati seigneur ariko avuga rwa rukundo rusanzwe ko Christian dukunze ko ari uko zibara niki cyane yatangwa kundondera ku nkoni ama telefone udacana ko ndi no mwishura ama telefone ko narayitwara na telefone ndakasha muri silence oui hageze muri pause nkaraba nyene ko atamunyo barandondeye ko narigeze kuba arije donc kwa ndumwana mukuru mpagarariye donc abavye bose atari bari hanze arije basi njejwe ibintu byose byo mu rugo urumva nagumana nka telefone kugira ngo hari ikintu kibaye iyi chance shobore kugira rero arambuza amahoro umwijoro anyandikira ambwira ko nkeneye ko tubonana ambwira ko yankunze ambwira sinzi ikintu ndavuga none uyu muntu kunyaka afise ni cari jewe yanyubahutse gute hama donc kugira tujehe donc ukaca wibuka ni cari vrai aru haragera igihe jeje nyene ntashaka guhonyoza ikirenge mu rusengero kuko urumva harageze igendagira inzigo haragera igihe ndumva ko naho nocumura Jean urazi Imana ivuga ngo nta mweranda hari ko wo kugira umwiranda bayise Imana umubeshi haragera igihe yuko imbere kuja ku meza canke imbere ko wosangira umanza kwihana canke kwirega ivana n'umwe wese hasengera haragera igihe jewe vyanka ingene donc naho nogenda gusenga ngo ndagiye ngo ngiye ngo nature canke ngo nirege ndumva birandengeye ntangura rero umva ko ntanguye kureka ico kintu cyo kwirega kirava mu buzima bw'iwanje uko bigenda uko bandanya ndondera nyarsera ngo dusoke namba ari ku mase rero nakunda kuba nibaza ngo ntari yambere mu maranga numvise amazi n'umwana bagati nkana abantu batungira inka kumbe nakabari karera kwitanga je ntabyo narinzi bon ukuri byara pertive ibintu vyinshi mu buzima bw'iwanje haba relation dufitaniye donc abo tuvukana muhira haba muri relation nawe barabimenye ego bon
umva harageze igihe kugene yanyarsera ama message yandika nashaka nivyo nashaka kuvugiranga ibintu yarungika ça me perturbe kubyo numva ngo nashaka kubibwira n'umuvyeyi nashaka kugira umuntu umwe no binabisangiza ndabihere ko bimara amaje je nyene numva bintera isoni kubibona urumva ndavuga ati none ndabigenze gute ninde yo mpanura eske bona vyemeraho canke numva igihe nta mugenzi wari ufise fafa naye ndabafise uya wobona yuko wohanuza nico kina bon sinari bwiyakire jeje nyine ubwanje sinari bwiyakire bene n'ibintu yandungikira rero kandundura donc ivyo vyuko urumva byashitse muri famille nyene bikambera ikibazo hageze gusenga je harageze igihe numva umengo none nkavuga ati nzosenga ndi je nyene kwa ngiye mu rusengero bajya umva nacambona ya image wa muntu navya bindi bintu ndungikira umuntu wese nabona itongo n'umukozi w'Imana hakindi kintu nabona reka rero ikiniro cyabaye katamuti ngende shike malheureusement hari umugenzi wanje yari yapfuye firiye mu Rwanda agiye kwivuza twari twariganye n'iki rero tugenda kumuhamba haru malheureusement casanga uwo mukozi w'Imana ni wari kwavuga ubutumwa ku mpanda nari umuntu je yo mbonye umuntu je sindiga mbona umuntu yapfuye ikiziga ariko numvise ko umuntu yapfuye ari poshe byarashika nka naraba ariko ico gihe ntangwe mbe wanashima kuba forte mugabo kumubona gusa ivyo ariko turi ahantu umuntu yapfuye atwara abantu imitima yose cimeneka bakimvira ibyabakoze numvise ukaca wimvira navyo bintu umutima urakubita yandungikira numva amahoro yambujije numva ibintu yambwiye naciye ndabaho nyine direct j'ai pas supporté tout non il ose vraiment aracashobora umbagira nyine ubuzima bwo mu mineur aracashobora kuja imbere y'abantu en plus ahantu hari umuntu yapfuye ariko vuga iki donc none uwo mwanya vyakugendeye gute fafa nta muntu mwari kumwe twari kumwe nyene donc kugira urumva ko tugiye kugira umugenzi to kumwe n'abandi bagenzi nyene twiganye baca barafata basi nta nugeze amenya ngo habaye iki bibaje ni vya bindi vy'iwanje nashika ku mpanda nkaca ndaba donc ama emotion iki sina supporta akenshi baye n'umuntu nawe yari proche nk'ivyumva gusa nashaka kuraba ntavuga ngo ni ku mpanda barashira ahantu nyene ndaruhuka nagiye nyene kumera basi nkugaruka neza neza nyene subire nyene mu bwenye bwanje neza tuko turegereza hano gukaraba ivyo bintu mwico gihe vraiment byarambereye kigaragazo kidasanzwe ndumva ndasaba abakozi b'Imana numva ntacemera ibintu byo kwireka mvuga ati ivyo bintu byo kugenda ngugiye kwatura ibikiri ku muntu nkawe mbere abo bantu babaza konona abana afite rero fumubona umuntu basi agenda kurunda zamara nyene zigize umumine umwana urumva bahuye gutya avec tout le respect tu t'imagines allo bon birababaje c'est vrai birababaje bon none fafa muri iyo mwanya uwo muntu ntiwigeze umwandikira umubwira ati est-ce biragukundira yuko n'ibintu undungikira mbere y'abantu ukigisha ubutumwa wenda kubwire je sinzi ko ari possible canke hari yarenyaguza yarenyaguza nyine akanyandikira umwe ngo kuba ari umuntu nk'uwari akaba ariko yakora ibidakogwa uwe bitrouva normal ego yavuga ngo nanje ndi umuntu ngo ndaba mu ntege nke ngo ariko kandi ngo moi ngo je t'aime ngo tu m'auras ngo oui ngo je suis ngo fou amoureux de toi ibikini bikati rero Imana yombabarira yavuga ibintu nyine avuga ati il est fou cet homme là il est fou vient d'avuga bamwe ngo tubigira nibigira nkana donc c'est ça donc nivyo bamwe bakaravuga ndarengeka rero nimwabona abantu bagisigaye ukabona umuntu akiza gusenga uze udogende bukeke ntumujuje bikunze uramwegera ubanze umubaze impamvu yariyo kuko urumva nihenze nkanyura mu rusengero nabona ya image numva ndaca ntangura guca imanza birambabaje baje nukuri birambabaje c'est dégueu birashisha biraboze donc l'enfant que j'étais bon none nko kubona nk'umukozi w'Imana aja imbere y'abantu akigisha hariya yirirwa ararungika ivyarungika avuga amajambo adasobanutse iyo yonyene n'ingeso mbi hamuka cugaruka kandi ukigisha abantu washaka rero
bakigisha n'ijambo abana b'Imana mureke bijya bintu bigisha ngo mureke gusambana mureke aribo bambere. Just imagine. Just imagine. But it's no ahora kunda kumbwira ati nimba ubaye umukozi w'Imana nimba ugiye bibemwo nyene genre ucuba karorero none wowe ugende kugumuri muri zagasozi gusambanyi ubusuma ubwicanyi witwa ngura imbere y'abandi bantu vraiment. Tu imagine birambabaje. Nukuri birambabaje. Haruhora wihorere gusa ndashima Imana mena novuga ati kare sinapavena kubivuga umunsi mpavena kubivuga bavyafashe umwanya ndarira ndakoma induru ubu nyene biramera nk'ibiza ariko nkamerereza mbwa nkifata donc c'est pas novuga narakize tout simplement canke ndi muri nzokuyakira ariko bon tugirwa ko dusanga n'impanuro je vraiment nukuri bon birambabaje kandi birankozeye ko ivyo bintu rega bireze ega birahari cyane birahari kandi rero nande bon uri wa mbere nuko gusa uri wa mbere nyene yoba ashinze intahe kuri TV yanje ariko izo ntahe ndazifise kandi ni benshi nuko gusa nkuko bivuze nabo ntibariyakira ngo biyakire ngo batangure kubishira habona. Biragoye biragomba ko nanje we vyanteye kibazo mu muryango kugira mpavene kunabivuga byabaye nkukume ngo ni kintu kindamenetse ndamenetse donc yabaye process ndende ni Imana yonyene yankijije vraiment niyo mpamvu vraiment nogenda ngira ko mvuga ati none muri ico gihe fafa nta muhungu mwakundana nta muhungu ufite umukundana bon mugabo we nizera batigeza bimenya kwa yari kureka kubimenya wenda kubera ati vyaranteye ikibazo donc comportement ukungene vyarantushije basi bituma sigara umengo ndafise ukuntu kubugarariji hagera igihe numva umengo sinkishaka kuvuga uri bazana bo muri relation wanashima ntivya urana umuntu ari umumineur ntibari biraba birebire cyane mbwa kame murumva tu comprends rero bon il n'a pas pu supporter ni histoire donc Nararavye nyene mwico gihe vraiment il n'a pas pu supporter kungene rumva namukuraho nabi kungene rumva ntaramwishura naca mbona ahubwo nawe nyene peut-être que afise abantu yoba henda ukuntu ntangura kumva umengo rezo mu kuntu nyene ego ibyo ntivyashitse kure ngo kwimvira rezo ngo bose babagize iki mugabo abasutu abakozi b'Imana mugabo mwico gihe donc vyaranteye kibazo muri relation nari ndimwo nubwo bon tari bwabe tu comprends ego vyavuye birarangira birahera malheureusement bon sivyo twateguye ariko kuri ndabasavye abantu bose je maze iminsi mvuga ku kintu c'abahungu baba escrow erega bariho hariho abahungu baba escrow rero wowe ntiyari n'umuhungu gusa yari n'umukozi w'Imana urumva apana n'umukozi w'Imana gusa anje yakorera Imana ntitwashimye kuvuga idini gusa yakorera Imana umuvye asumba papa ego basumba papa donc novuga ati yo bari yo haka kuba mu myaka ego reka ndabaye inkuru nako ndabivuga ati ngo umutama nibaza yuko ari umusore MVR merci yeza kubasi bon aha rero ntituri muri babahungu babayesko tugaruka muri bashuga daddy babakozi Imana ho babakozi just imagine can you imagine yo basha nukuri ndiruhukije none bigenda gute umuntu sorry umuntu yihebeye Imana ndakwaye agakorora umuntu yihebeye Imana yitore diririri aje kudiraga umwana none basi baretse boreka kwihebera Imana bakavyara oya wewe rero nawe nyene utanga kuri bitari oya erega bon erega abihebera Imana bose no si bamwe essentiel no kuba wihebeye Imana bon en fait ngaho onye harabaza kuca bimvira ibindi bintu alors katari ivyo moi j'ai pas sinashimye ko mvuga nti yarahagaze mu idini rinini oya naje sivyo ndiko ndavuga oya kora gusa kwihebera Imana rega hariho batama ngaho hanze arashaka kwihebera Imana muga ntiyumvire kuzana umugore muga akavuga ubutumwa ba sawa sivyo nivyo nashatse kuvuga okay rero aha hanze huzuye oya nimba bari umugabo afise urugo atuka nibaza ko umwana we afise umwana tungana
ego wavye sinagiye muri birebire ngo ngende kumenya ubuzima bwe exactement ngo ari marié ou pas mugabo yari umuntu ashaje w'umukozi w'Imana vraiment bon ico kintu nico wumva yuko wahuye naco kandi cakubabaje gose bon ego ico ni kimwe mu bintu novuga ati vyamarse mon existence nk'umwana ariko ubundi bon surtout nko mu bintu by'amarelation kuko vyatumye ntandukana donc ntarinda ntari nifuza gutakaza kuko ndi umuntu nyene bon ego ntivyari bwabe birebire cyane mugabo urabona mukire donc amu yuko mukira abana burya hari ibiri fort en fait kandi abari umuntu wamenyereye kubona ikimiza pa yuko kuvuga ati ngo sentiment donc ziba zira hagati yiwanyu hari ukuntu nyine bari wamitiye hari ukuntu nyine bari umuntu genre sinzi urabona mwa muri proche ku buryo naho byo bashobora kuri abashikuzanya ko mukundanye mudakundanye oui rero yari yo amo gutyo yari umeye ami wiwanje muga vraiment uko nabayeho mu ivyo bihe donc malheureusement urumva yuko niyo amitiye yaciye yagiye kubitahura mu nyuma none agenda donc ndagerageza kumwexplica ndamwesquiza ko ndagira ikindi navuga ati ko vyaheze nakunde katumwe turameyana oui urumva yuko basha nukuri je ndabuze nico mvuga kuko ndamaramaye umukozi w'Imana yes umwana atarakwiza 18 ans bon kandi ngaho hanze wosanga bagihari aha nuko tutozana ko bose ngo babivuge burya ntuzeci mama ndariko aravuga ngo kini biki bon ndabiraba nkabirabira nyene ngo bitakurabubwira gute nkabeza gitingohe ariko vraiment simba nzi ko vyukuri ariko avuga ukuri kurya muntu ariko ndazi ko ari abantu benshi bameze nk'uko ego niyo mpamvu ntaja ngo no biharira cyane kubera iki iyo kayashikiye yeah oya yakire niyakiriye navurira bigoye kwakira kuko jewe urazi ikintu kimbabaje ukuntu nagiye ngaho onye un jour ndishana na chimamanda kwa ariko bon ni ibintu bisa narigeze kumuhaririza bamudusubiye oya sukure si oya si ku muntu nzi ariko ivyo ni ibintu bisanzwe umengo no gucafuza cyane bon nabona kumengo no gucafuza orke hariho babi yego kandi hariho beza hafata ku nguvu ico kintu nico kimbabaje yego umva nje nimvira ati eske wa muntu nobana ariko ndashigikira kuri bijya yavuze niyo mpamvu ndamutuka kwa ubwo nivyo bari ivyo rero nciye mfatanye nibi wowe umbwiye en plus wewe turabonanye ati jewe n'ukuri kw'Imana byarambaye yaba ntarakira sinari gupavera nukunabikomakomako ndabivuze ico gihe wumva ico gihe ndabaye des oya mve ko bariho kandi vraiment abakobwa bana muri mu musenga aho musengera hose donc méfiez-vous y'abantu uwo mengo naba ange baguma ari abagabo baguma nico kintu uco nyene no banaratahuye yego vraiment baguma ari abagabo rero abavyeyi baze bigisha abana babo kandi bagerageze kubumvisha yuko binaramutse akagira uwaprosha uwubahuka abaze bagerageze babivuge kandi mbwa premier batahura yuko ari umuntu ari shetani yamuteye en fait ari umuntu nkakujya atinya undi muntu wese abona mwibarabara abariko azotinya no muri togo umukozi w'Imana yirinda yuko hamwe shetani yamukoresha ngo ashake kumusaba ibyo canke abimusabe ku nguvu je Imana nagize nuko nanagize iyo trauma habe ku matelefone akasaba rendez-vous nkanyika nkagira ikindi kubona no kugufata yakweretse bijya ngo mugiye kwigana muko marasenga cyangwa mugiye kwigana ko umuntu nk'irabara ko mwasengera ahantu hamwe utarabimenyaro nivyo niko ndabwira abana biki gihe bagenza abagore cyangwa abakobwa n'ukuri mefye murereka make y'abana b'abakobwa ariko ntacu bazoja hamwe babivuge baja ahabona kuma TV nkuko nyene babivuge ni mwiyubari kugira ngo vraiment biranduranywe n'imizi kuko ndazi hari abandi benshi bononekaye aho hanze kandi hariho na bamwe bamwebwe kubasaba nuko umva hari haciye igihe nabundi yari kuba ari donc ari mwico gihe nyene ntabwo kana n'abantu uzama message y'amafoto n'ibiki
ubu rero hari uno nabisanga muri telefone yararengewe atacubaka no kunasenga akiko aribaza ivyo bintu bibaye ko umuntu yamuramwo image de Dieu kuko umukozi w'Imana bari muwamvaye donc abaserukira Yesu abaserukira Imana ngaha nyene sinavuga ngo ni nkakiranga mugabo umuntu urinda kugenda gwati mfasha gusenga umutwaro sivyo umuntu ugenda kwitura ati mfasha gusenga kugira ngo ibi vyaha donc kuko bati ngo muzobire kurira ngo muzobire kuriba na muzogira iki umpe pouvoir Imana bahaye ntacu merci kuntaye yawe irambabaje kandi ndazi n'abandi vraiment aho yahaza kuyumvira en tout cas irimwe inyigisho kandi nyinshi Fafa merci beaucoup de rien nkomeze kuyangana byarashitse ariko ndashima Imana ko donc yanakurinze nkashimira donc mes parents nkashimira mutoyi wanje bagenzi nyene bapavuye ku bafi kuko hari abagumye bansupport uko nyene batazi ce qui se passe nkaduruka nkarira turi kumwe mugabo nkaca nifata nacu okay arashimiye abavyeyi arashimiye abavukana naje vraiment kuri birankozeko kuko nikindi kintu kinjemwo bon yeli Carlene Alou comme d'habitude Miss Marcel Gwamenye musumene maso yinaso ciao